Mushinga ntahe Kidumu turabaramukije. Ndabaramukije nanjye. Yego murakoze cyane. Ubu mwoba muri i Nairobi mwaramaze kubi Bujumbura. Oya ndi Nairobi muri Kenya. Yego cyane. None urugendo mwagize Bujumbura umengo gwaravuze ko vyinshi mwotubwira ko mu ncamake ingorane mwagiye murahura nazo. Nta ngorane nahuye nazo. Ariko urugendo muri rusange rwagenze neza. Kiretse gusa yuko rwaciye rumba icigwa gikomeye cyane yuko abarundi bamaze gucikamo kubiri. Burundi ivyumviro by'abarundi bimaze gucikamo kubiri. Harabari mu Burundi n'abandi bari hanze. Mu Burundi rero imigwi ni kwa kundi nyene ari abantu bashigikira leta n'abandi batavuga rumwe na leta ariko batavuga. Kiretse gusa bamwe nk'umuntu ngare wonse ngenda kumana agenda mwemera. Umwe yari muri Sawanya Frodebu, umwe ari muri Sawanya Frodebu. Ujya iraje neza yuko atavuga rumwe na leta kandi ari hajya. Hakaba n'abandi bari hanze. Baterekwa ubutegetsi buri Bujumbura. Benshi bagwanya ikiringo cya gatatu. Hanyuma babona yuko mu Burundi kabisa atakigenda. Umwanya Petero Nkurunziza ari perezida. Urumva urugendo rw'iwanje rwace runyereka ipica novuga isanamu yose kwimeze. Hanyuma rero kubera yuko basa no kumenga abarundi barimo kubiri bamwe novuga yuko benshi muri abo bamwe bashigikiye leta iri Bujumbura abandi nabo bakayerekwa. Aho bigeze rero urumva abantu basigaye bari mu bintu byitwa fanatisme. Aho ijya crise yo mu Burundi imaze kubagaburamo kabisa. Utari kumwe nabo utari kumwe n'abavuga rumwe na leta babona ko wahemutse. Cyangwa utari kumwe n'abatavuga rumwe na leta bakufata nk'igihemu. Urumva ivyo bintu urumva yuko bitandukanye na kwa kundi twari mu njyane z'abahutu n'abatutsi. Ubu novyita yuko umenga turi muri secte, intambara ya secte, aho uvye uri kumwe nanje cyangwa uri kumwe n'abariya. Uko niko bimeze. Ariko buke tu akazi kacu twebwe mu guhuza imitima hamwe, gusubiza abantu hamwe basubire kunywana. Iyo abantu bagwaye igihute ukagishondako kumva barakomye induru umenya aho bagwaye. Yego cyane. Ubu rero mu Burundi mperukayo navuyeyo abantu benshi banezerewe. Hariho n'abavuze yuko nagarukanye umunezero kuva ndahavuye ngo haciye haza irungu ryinshi cyane nifuza ko nohaguma. Ubu ngira ntanguriyeho kugenda ku batavuga rumwe na leta nabo nabone ndabahuza imitima yabo. Bamwe baramfitiye agashavu ariko ndi wabo bose. Bari mu Burundi. Ndi Murundi Kidumu kandi n'abagira batavuga rumwe na leta je ndaberekwa. Je simugira yuko naho berekwa. Senda berekwa kandi nzobasanga iyo bari. Nzoja no mu makambi y'impunzi. Hari umugambi mfite wo kuja mu makambi mereye muzo muri Tanzania guhura n'abarundi. Kandi n'umurimo w'itumo sireta intuma. Sireta intuma abantu baje barabifata neza, baje baravyumvira neza. Ntabwo ari leta intuma. Kandi biciye kuri jewe. Nkurunziza yabonye yuko ari abarundi batamwerekwa. Biciye kuri jewe ko yabonye yuko ugwango basanzwe bamufitiye kuko waciye ruja kuri jewe. Yabona ivyumviro by'abarundi bijyanye n'ukuntu zo nagiye mu Burundi gushigikira n'abariye kuko abariyo nibo benshi bashaka. Abari mu Burundi nibo benshi. Twese dufise y'abantu.
yego nawe uri kurambaza muri iki kiganiro sisa y'abantu yego na opposition abashefu ba opposition bari hanze bahunze sinibaza ko bahunganye n'imiryango yabo yose bayinakuru babo ba marume babo benshi bari mu Burundi amari wasigaye ico gihute rero nace ndakimenya kamenya ikintu kimwe yuko uri mu Burundi yego utegeza gukora kigoro kamahoro kuko n'ivyo leta ishakaje namenye yuko abo muri opposition ku bwabo batarabona amahoro kiretse ibiganiro bihumuriza bose bibaye yego icyo nicyo kintu cyo kigwa na cyenda haronga ariko naravuze amahoro sanga ntiyahurije ko na bose yego ariko mu Burundi barakomye amashi kuko hariya ni bavuga yuko niyo njiri hariya abantu bashaka kumva yego cyane nivyo iyo njiri y'amahoro mu Burundi niyo bashaka kumva na leta ihari icyo no kwita legitimacy ishaka legitimacy mu gihe yerekana yuko amahoro ariko arabandanya cyangwa iri gukora uko ishoboye umutekano ishobora kuwukontorora yego ubwo rero ubwo iyo mvugo abatavuga rumwe nayo bashaka kumva ubu kiretse ibiganiro bibaye nabone bahumurize mu biganiro guhumurizwa sindi umuhinga mu bya politike guhumuriza muri politike ndibaza ko novyita ko kubwenga hongeza nibaza ko ari inyungu za politike bo babanje kuronka inyungu za politike nazo zirimo byinshi harimo kwishira no kwizana mu bigambo yabo harimo kuja muri leta ya bose ibintu ngivyo hariho kuronga amagaranti yuko atamuntu afatwa kubera yuko yavuze icyo yiyumvira amaradiyo ibintu nk'ivyo izo ni inyungu za politike ariko ibujumbura inyungu za politike yabo nuko leta ihari ishobora kumetiriza kandi cyavyerekana ko biriho nuko umutekano uri kuri bose iyo n'iyindi nyungu iri hariya urumva rero nasanze rero naguye hagati hamwe bamwe banezerwa abandi bagashafura akazi kanje nigeza kunezereza bose atari bose shike basi 80% y'abanezerewe ivyo navyo nivyo ndiko ndagerageza kandi no mu Rwanda zosubirayo ndazi ko zohura na benshi kabisa bo bahunze ubutegetsi bw'Ibujumbura zozanura umunezero kandi nabone bavyumve yego cyane turumva yuko wowe ugenda ushaka guhuza abantu ugenda uvuga amahoro yego nivyo rero ariko hariho abandi uvuga yuko batabinezererwa kubona ugenda kuririmba canke kuvuga ivy'amahoro hariya bakaca baravuga mbere bati warigeze no kwandika kuri Facebook yawe uvuga yuko wabonanye na nyene cubahira umukuru w'igihugu umusaba amahoro bo bakacabona yuko ugiye gusaba amahoro nukuvuga yuko atamahoro wabona ahari ariko mu nyuma kandi ukavuga yuko amahoro ahari umva rero ntibatahure neza igikorwa cawe muri uko kugenda hariya kuririmba urazi intambara ibihuza impande zibiri bishamiranye kandi zose zifite abavugizi bavuga yuko urugamba aho rugeze ivyo navyo nabonye mu Burundi hanyuma ikindi naco ya leta novuga state of emergency kwa kundi igihugu kiba kiri mu ntambara ukavuga uti hari amasaha abantu batarenza navyo nabonye abantu bajya mu birori gushika mu gitondo nabonye ububare bwugururwa nabonye amabuwate de nuit abantu bayajyamo gushika mu gitondo nabonye amataxi akora gushika mu gitondo nabonye abana bajya ku ishuri abasanze bari mu kiruhuko ariko icyo kiruhuko kibaye yabisigura yuko amashuri yabandanije
nabonye abakozi ba leta bajya gukora kandi bataha saa sita basubirayo apremidi. Nabonye imiduga iduga ruguru, yego cyane, iyindi manuka. yego, Ivyo ni ibintu abantu benshi tutabwirwa turi hanze. Jewe ndi mu bantu baba hanze, simba mu yego Burundi. cyane. Icyo novuga, hoba amahoro, umwe wese arafise ukuntu ayumva. Yego cyane. Je nibaza yuko twumvikane hari ikintu cyitwa amahoro cyangwa umutekano. Yego. Amahoro cyangwa umutekano. Umutekano rero ushobora kuba ari muke, utari 100%. No ngaho iwanyu muri Amerika, umwanya umwe urabona mu makuru ngo abantu barasanye, umwirabura yagize kuraswa, wayiciye yagize kuba, urabibona yuko bikunda kuba. Yego cyane. No muri minsi ishize byarabaye mbere muri leta ya Karoli y'Amajyaruguru. Ndibaza ko ndi mu bantu ba mbere norinda guhura n'umukuru w'igihugu, hanyuma ngaca ndamubwira ndi abarundi benshi ndahashise rero ngaha mu Burundi bandumye. Nicyo kintu banshikirijeko guhera mu makaritsiye naguma ngendaho. Yego cyane. Ati barifuza umubano mwiza n'u Rwanda. Yego. Sasa nibaza yuko mu Burundi hari abantu bitwa banirumveko. Nabo rero batavugisha ukuri uko basanze babayeho. Tuguma tubona gusa amakuru mabi. Yego. Kungurukana bumenyi. Ati abantu bafite icyo no kwita courage yo kutubwira amakuru meza na yari. Sasa abo rero nibo batajana peut-être kubwira umukuru w'igihugu kuri inyota y'umubano mwiza yo biri hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi. Narabimubariye. Ndazi nawe neko yumviriza amaradiyo ari kungurukana bumenyi. Sindiko ndabesha. Nazo ndiko ndabesha arafite abavugizi baravuguruza. Naramubariye. Hanyuma ndamubwira n'ikindi kibazo, ni jewe nameruka mu Rwanda narabonye impunzi z'Abarundi benshi bo kwifuje ko bataha. Yego cyane. Umutekano wabo ngo batinya imbonera kure, narabimubariye navyo. Yego. Tureke n'ivyo, nageze mu Rwanda ndavugira kuri radio Inzamba. Yego. Radio uyivuze ko ibujumbura utahondora, je narayivuze ko. Narasabye ndi ku myaka 54 yo kwikukira tugeze ko nabivuge ndi mu Rwanda. Yego cyane. Atabwoba ataki, je nosaba yuko tangura umugambi wo gutana impunzi. Yego. Abantu baze barahimbaza iminsi yo kwikukira bari mu gihugu tudafise impunzi ziri hanze. Umuntu abaye hanze aca haba kubera ku bushake bwiwe, apana kubera ko bamwomoye. Yego. Ndi mu Rwanda. Jewe nakuze navukiye mu Burundi, nakuze mbona dufise impunzi z'Abanyarwanda. Yego. Muri conseil yanje yo mu Rwanda narashimiye igihugu cy'u Rwanda nacone kuduhera indaro impunzi zacu. Yego. Abantu bakoma amashi muri iyo sare. Ndavuga ndi ariko basubije mu ndumane ko natwege bari ku iwacu. Yego cyane. Kandi n'impunzi z'Abarundi ke uzari mu Rwanda. Yego. Kuri ya Jarimana. Urumva ni ibintu magiriranire byama ariko bisubiramwo impunzi no munsi. Impunzi zuno munsi zitashi wabo, izindi impunzi nshasha zikata ziba mu kindi gihugu. Niko byama biko biragenda. Yego. Ikintu rero sasa novuga ko ari ingorane je nibaza ko nahuye nazo. Nabonye nasanze mu Rwanda. Bibagiye ibyo mperuka kubakorera heza imyaka amezi 2 mu kwindwi. Kuja kubasura, kubaririmbira 3 kose mu kwezi kumwe. Hanyuma ndibashimishwe nuko je ngiye Bujumbura.
abandi baravuga ati urabona waragiye Bujumbura si bibi ariko guca gukora ama interview none je ndikiragi oya uganira na bose bashaka babone ndiko ndaririmba ariko ntibashaka kurubizo hanyuma ni hatari kabisa abantu bacu ni hatari tubaje nayo urumva rero ko hari imigwi ibiri umva bikigoye bamwe bumva yuko badafise amahoro ariko abandi bakumva yuko amahoro ahari. Amahoro urayashaka kwanza ukabona kwanza inyungu y'amahoro igihugu cyose kiri mu mahoro kiratera imbere, igihugu cyose kiri mu mahoro kiguma kigwiza n'abagwiza tunga baguma bazi wanyu ayo mahoro tuyabonye kumwe. Yego, it doesn't matter amapolitiki kugatandukanya abantu imigambwe tuba turimo ninda datwara okay uri kwagwanira ubutegetsi ntakoresha abanyagihugu nk'amapine yabo yiwe yo kumushikana kuvya agomba. Yego, ntatera ubwoba abandi kubera yuko atinya yuko batomutora habaye amatora. Yego, ibintu ngivyo jewe nibaza yuko ayo mahoro twese twoyagwanira tukayabona kujya kw'idini yuko ikintu cya mbere mu Burundi bube stable, kwanza bube stable hanyuma bube igihugu kitari divize. Yego cyane, kuko urabona benshi muri twebwe twakuze tuzi ko injyane zikunda kuba hagati y'abahutu n'abatutsi ko ndabona izindi za fanatisme ivyo navyo bizova ninda twara ninda datwara bice bija mu madini bivuye mu madini ko ndabibona kuko iyi fanatisme irateye ubwoba. Ubu mbere hariho abari ku mpande zose usanga mbere abatutsi n'abahutu bavanze. Na mujeri navuyeyo ndabisavye ku butaka bw'u Burundi ku maradiyo apana kubivuga ngo ndavyanditse ku maradiyo ndi kirazira yuko abantu bitwa amazina y'ibikoko. Yego cyane, wise izina y'igikoko wundi muntu uba wabaye igikoko kumusunja kuko wabibonye gute ko ari igikoko. Hanyuma kugera kubariye rero c'est normal igihute kihari utaramenya aho kiri uguma ubona ko umuntu agwaye ariko utaramenya, ariko uri kurafyondafyonda ku mubiri ukumva ko nyinduru umenya aho agwaye. Yego cyane, baramenyera abarundi aho bagwaye ni fanatisme. Hanyuma ikindi je no kubarira rodanje ndiko ndabona imbere no gusiganwa ku butegetsi igiye gutangura kuko ndibaze ko opposition yose ngiri ini opposition yose iri ini ubu ariko nihagera yo sasa kuja muri competition bazoca basambuka umwe wese yiruke kuja gufata ubutegetsi. Warabibonye no muri leta yuko ari ababonetsemwo ngo bitwa abafrondere bande ivuga yuko abantu bashobora kwica umugwi wari umwe ucamo kubiri gutatu kune bimwe basi ndabizi ingorane muracafise igikorwa kinini ya rero abantu bagwanira ubumwe ndagwanira amahoro. Yego, ndiko ndahuza abantu no mu maraso yanje bashaka ndifite amaraso yose muri jewe ndumva yuko ari vyiza kuvugira kira muntu wese. Yego cyane, sinoguma ntegereza abarundi bari hanze nibagira bari mu gihugu cyangwa ndeke kuja kwirabira ukuri ndeke kuja kwirabira uko ibintu kwabana. Nta giti cya politike ndimo uri ko arabinziza nta mushahara wa leta mfise na government post nicayeko dituma ku buryo bwanje ku nguvu ziwanje kandi ntagahembo ngeneye nta nagashimo ngeneye bazoba. Akajambo kanyuma rero ku barundi bose bariko barakumviriza canke abafana biwawe
na cyane cyane ku bijyanye no guhariranira gukundana gushyira hamwe no kugarukana umutekano mu gihugu. ego yewe kwanza icyo nobwira abantu fanatisme yamaze kwinjiramo yego cyane aho tugira ducike kandi iyindi migwi ibiri kandi n'abantu kwangana urunuka kubera yuko babona ko umuntu ahengamye icyo kintu ni hatari sana kirateye ubwoba kuko cyane nzi ko tumaze kuba civilize nuko gutohora umuntu ivyumviro vyiwe canke ahagaze wewe utahagaze wewe raba ukuntu uwo mwigisha basi ushaka kumwigarurira umugarure udakoresheje ibitusi canke iterabwoba. Yego cyane yego kuko ni ikibazo cyo kuronga abanywanyi gusa urabyumva. Yego akamo kiwanje ibiriko biraba mu Burundi muri politike y'Uburundi apana Uburundi buri musa Burundi ni igihugu ciza, Burundi ni igihugu n'abanyamahanga bagiyeyo baranezerwa n'abanyakenya benshi ariko barambwira ati iparasera igugwa ngayi wacu abanyakenya je twajana bagakunda akayaga kaho, bagakunda indya zaho ukuntu ziryoshe, bagakunda ahubwo barambagije mwe mwicara sangapi kumenga abantu bafite hospitality mwicara sangapi batubesha abantu baricana abantu bameze gutya bakira umuntu kamenga mbavukana kandi ndavuga nti twicana mu ijoro ku mutaga tuba turiko turatwenga ariko mu ijoro turicana ubwo bwageze mu ijoro baza kutwica wewe ndiye kawo yanje si narabivuye mu maje kwicana ariko bareke fanatisme hanyuma nsaba iryo jambo rya Mugeri abafana biwanje barikoresha bakaca bambesha ngo bakunda umuziki wanje barihagarike nibatege n'isoni kurivuga hanyuma twese hamwe turabire koma crise twojera yego cyane tutarinze gusambura igihugu yego cyane koma yego turi mu ngorane nivyo hari abavuga ati umuti wavyo n'ujya ngo ave ku butegetsi cyangwa cyavuga nti okay icyo ni cyubiro cyawe abandi bavuga iki abandi bakavuga ati ahubwo arangize tumwongere bavuga nti icyo nawe ni cyubiro cyawe aba rero bavuze gutya ntubice ntubibazize cyangwa abantu bavuze gutya ntubibazize yego cyane nibaza yuko tworaba koma abarundi barabukuntu bojera crise uko imeze hanyuma batarinze gusambura igihugu kuko hari ukuntu babikoze nabi vyoca ahubwo bitwaka byose completement kutwaka byose nashatse kuvuga aho mugira igihugu kidashobora gutwagwa kubera imigwi myinshi biriyo kujya kwa Libya kuko bose bashaka kuja kwisonga igaciba icyo bita failed state nta numwe ashaka gutwagwa bose bashaka gutwara ivyo navyo narigeze kumviriza ijambo umunsi umwe perezida w'u Rwanda yavuze ngo uba mu gihugu uba mu nzu ya nyakatsi n'umubanyi akaba mu yindi nyakatsi inofopa yuko umubanyi wawe yifuza ko nyakatsi wawe yisha kuko niyica ifatwa yego cyane so habaye fair state muri kajya karere ka Great Lakes vyoca bituma hose umutekano wifata nabi yego cyane je nibaza yuko tworaba ukuntu igihugu cova muri crise kandi ihumuriza bose yego cyane hanyuma iryo jambo rya Mugeri naratanguye kuva ndi mu Burundi kampanye yo kurigwanya sinumva yuko abantu bo kwishima ariko baritabaye bikabaryohera ukamenga n'amasifa abandi bakita abandi ngo nimba ari jambo ryavuze n'umupoliticiye ariko ayikoresha mu ndoro yiwe ya politike cyo nibaza nawe no kuyadufasha tubisubize inyuma kugira aje kwisonga
rero akamuntu y'abarundi biyumvira ukuntu bova muri krize. Yego cyane. Icyo gituma hari ibiganiro biguma bibandanya hirya no hino. Inzira yo kujera krize. Yego cyane. Inzira yo kujera krize. Yego. Hanyuma naranasavye ni kugwaruka rufunzwe mu mbimba. Kandi ndabisubiyemo rubabarirwa. Kuko ajya yari manifestation ajyanye n'ibya politiki. Yego. Ndibakoresha n'ingwati y'abanyepolitiki yo guca babisaba nko kumenga iyi misi yose bari mu gasho. Iyi misi yose ntavyo barasaba. Je ndabisavye nk'umuntu atari umunyapolitiki naco ndiko ndaronka kuri leta, naco ndiko ndaronka kuri opposition. Rujya gwaruka ufunzwe harimo n'abatoyi banje babiri. Umwe yitwa Terence undi yitwa Pacifique. Abantu rero ariko baravuga yuko ajya mu manifestation ngo naciye antwaye kandi benshi abatoyi banje bari muri yo. Kandi bagafungwa birazi bagafungwa. Okay, bafise ivyumviro nabone bariko barasaba cyangwa barafise uwo bumvirije mu banyepolitiki arababwira arabumvisha arabigisha barongo n'abanywanyi biwe. Kuko none ko mu Burundi hari imigambo myinshi yemerewe n'amategeko. Gumose akaja mu mugambo yipfuza. Imigumuko leta rero kirashavura ibata mu gasho. Je nariko sabira ikigongwe kuri bose sabira ku ruvunga rw'abantu bariyo. Kugwaruka ko bagwazize inyigisho za politike hanyuma bakaca baja mu myerekano. Leta ibishoboye bababari ntabindi. Hanyuma umuntu azonyanga kubera ivyo nanyange koje azonyanga cyane zobandanya mvuga. Nta kibanza cya leta ndimo nta nico ngwiye washaka. Nta nibyo nshoboye. Nibyo nshoboye no kuririmba gusa. Nakarimi kare kuguma ndiko ndavuga. Uririmba amahoro uhuza abantu. Ibyo ni byiza cyane. Nuko turagushimiye cyane mushinga nawe. Abantu bifuza yuko noja mu Burundi mvuge ngo hari intambara. Yego. Nakuba ari intambara ihuza imibiri ibiki yashamirana. Yimo bita confrontation de deux forces. Yego. Je nabonye vraiment. Umutekano muke kuko turumva yuko ayo Bernard yatewe hajya turumva urusasu ruvuze hajya. Sawa. Ivyo umutekano muke. Ariko twifuza umutekano ukwiye ku bantu bose atakuvangura. Abavuga rumwe n'abatavuga rumwe bose bahabwa umutekano. Nivyo nabindi. Ninaje navuga no mu Burundi apana kwivugira hanze. Sinabivugiye hanze mu Burundi barazi ko je ngunda kuvugisha ukuri. Nabivugiye mu Burundi. Yego. Atabwoba. Yego cyane. Nafuye gushira ibirenge. Cyambona umunyepolitiki umwe cyangwa barambugiye kuzo ndavuga amazina ariko mwarabisoma. Ariwe anyakase yuko ngo nagiye kuvalida sinzi igifaransa yakoresheje kuvalida Etiani. Oya natumiwe na ambasade ya Kenya. Mu Burundi nkaba nsanze mba muri Kenya imyaka 21. Niyo nsanze mba ni nayo mfite abana. Kugamburukira Kenya icyo ni cyambere negerezwa. Yego. Turumvikanye? Yego cyane. Hanyuma nshitse rero mu Burundi ni bwita ufite ababucungera bufite abamaneja. Ufite abaca bakwakira. Yego. Inko kuza muri parcela y'umuntu ugacuva ngo nushaka kubona serugo biragoye. Ushobora nawo nibikunda nawo wigira gute nibikunda ace nanga karorero ndi na Ban Ki-moon yahuye na banyene n'abamaneja b'igihugu. Ban Ki-moon yahuye na manager w'igihugu. Samantha Power uri na manager w'igihugu. None yewe njayo nca inyuma y'inzu. Yari bikunda kandi ningiye bambona. Ningiye bambona. Kireke fanatisme. Tuzova dusanga twiyekuye cyane kubera fanatisme. Yego cyane. Kuko intambara ya fanatisme igira itangure. Yuko ngo utari kumwe nanje ngo umwaki wanje kandi nifuza ko ubasiga ubuzima.
iyo ronda yigiye bose yaba bari muri leta cyangwa abatavuga rumwe nayo yego izi nyigisho za fanatisme nibahagarike ushobora kujya mu ntambara y'amaseka kujya kw'abashiya n'abasuni bijya bikoreranye mu bashiya n'abasuni mu karere ko muri Middle East hagarike yego cyane hagarike nibyo turabashimiye rero mushigantahe ikidumu kuri aka kanya maduhaye kugira ngo mutuganirize muduhe ikiganiro ku rugendo mwagize i Bujumbura n'ukuntu mwitaho cyane ku biti n'amabuye kugira ngo muhuze abarundi mubicishije mu kuririmba. Ego murakoze cyane naje ndabashimiye. Hanyuma abanyapolitike nibanyarutse bamubwire mukapa yuko yonyarutsa bumvikane ibyabo hanyuma natwe twibandanirize kampanye y'amahoro abarundi barime bimbure umwimbu ugwire mu gihugu abagwiza atunga baze ikigwaruka rwinshi rwaje amashuri rwicaye mu ibarabara hari abo nabonye bariko bimba imiserege kandi byagize kaminuza barababonye barambwira yuko atakundi kubera krize ubukene atakazi bace biyungunganya batangure kuza barakora ibikorwa by'ingufu yego cyane tumenyere tubona bize bajya mu mabiro uburetse kige tubabona bindi bisheregi ariko ni byiza hako bicara atacu bariko barakora urumva byo babyiza yuko bogira isuku mu gisagara kikamera neza kiribi hako umuntu aguma areza amaboko ega na jewe tuvuge nje ahantu ngabona yuko byanze no gukira itino bica twarabonye yuko nakanigira Michael Jackson twarabonye yuko mwafashije mu kubaka amabarabara mu kuyategura neza twarabibonye kandi turashima ngubu nosanga ndahantu baca ibiti ndabitabye cyangwa bagashakura amatafari nkabona ko noronka amahera abana banje bakarara bariye nayashatura bien ntabwo bimba umusarani harigeze kwimba umusarani kera yego cyane akazi kose nogakora oya nibyo byiza n'ubundi nibyo byiza ni naho igihugu gitera imbere kuko twese tureze amaboko igihugu nicyo tera imbere kandi nitworaba tugagoma ntitwoguma turaba amashuri twize ngo turabe uri muri ndazi ko bose bakunda uburundi bwabo kuko bose barabukurikirana kungurukana bumenyi bijya byerekana ko basigaye bakunda igihugu yego cyane ariko ikintu kiri dangere ni fanatisme aho dusanga tuba tukora ubufana kandi ubufana buca bumera nk'idini muri twebwe icyo twemera tugaca twifuza ko bose bacemera oya abantu ntibameze kumwe hariyo abantu umwereka n'amabara akakubwira ati bijya bara Jesse mona polisi kugira kurambwira cyo murarisa ukundi kubyemera nicyo gituma ngaho muri Amerika mufise Republican mukagira Democrat umwanya umwe bishobora gushuha ugasanga Hillary Clinton ariko ari yumvira igituma abantu bari kwakurikira Trump kandi bakamwemera cyane Trump basanga ariko aratangara igituma abantu bumviriza umugore wari umugabo ariko niko bimeze nibyo abantu ntibasangira intumbero n'ivyumviro yego cyane kandi nitwo bipfa nta ngorane uku gutukana rero kungurukana bumenya abantu nibabihagarike si byiza bica bizana amatansiyo aho sishatse kuvuga n'amatansiyo etinike ko ashobora guca atanguriramwo kuko ari abantu bace bafana bakavuga ati mbe ujye ariko baratuka n'ubwoko buwe baravyumva yego bigaca vyadukiraho agaca avuga ati bariko batuka banaka reka rero naje mbagaraye bariko batuka biwacu yego ugaca usanga biciye kuri twebwe biciye bimera nabi cyane biciye bimera nabi kubera yuko dukurikirwa n'abantu benshi ugaca usanga bitaniye kudivizamwo abantu bibaza yuko ibyinyegeje inyuma ari amoko canke ari ujya n'uwantu w'ubutegetsi ujya n'uw'abapoza ahubwo mboneye akaje ko kuvuga yuko kubivuga icese kuri radio Amerika iyo radio yiwawe yuko atangorane nimwe hagati ya jewe na Bob Rugurika
yego cyane umumenyesha makuru cyangwa umuzisiye kandi nibaza ko twokwiyunga kugira ngo abantu bacu ntibacanemwo kubera yuko hoba harabaye na difference ziriya zuko nagiye Burundi babika bitamushimishije cyangwa ivyo no banavugira Bujumbura nta ngorane kabisa umuntu w'amahoro kandi je nibaza yuko nyagira ababimuziza nawe nibaza ko ndamusavye yuko yogira uko nyene abantu bacu ntibabe divize kubera ngo kungurukana bumenyi habaye kumvikana guke mu majambo make nagira mvuge ndi urabona twebwe turabantu duhuza abantu turabantu dushira abantu hamwe ndasavye kandi urabona ko dukurikirwa n'abantu benshi byagira abantu bazoca batwagwa na nyabahuru kutumvikana guke kungurukana bumenyi hagati ya je na Bob Rugurika iyo si c'est un homme public n'umuntu w'abantu bajewe ndi umuntu w'abantu je nibaza yuko twoba ku ngendo ya mbere yo kumvikanisha abantu yego cyane abantu bacu rero ndi bacanemwo ngo kubera yuko habaye kutumvikana hagati yajewe nawe kungurukana bumenyi nta ngorane ihari kabisa kandi cenda musaba nawe ne yuko ugira uko nyene kugira ngo abantu bacu ndibacanemwo yego cyane kacu mu guhuza abantu yego cyane ndibacanemwo nuko hanyuma tugira amahoro twese twumva kumwe yego turabashimiye rero tugira amahoro yego tuvuze ngo tugira amahoro kera twato tuvuga ngo nasasagare ariko je nibaza ko tutangura kuvuga iyo umuntu avuze ni tugira amahoro bate bishura ayo twumva kumwe twese amahoro twumva kumwe ego cyane mishinga nahe Kidumu turabashimiye kandi ku kanya kanyu kubona mwatwitavye muri kino kiganiro murakoze